Kw'igenekerezo rya 28 Nzero uno mwaka Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Cyriaque NSHIMIRIMANA aherutse kwizerwa ngo abicegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ari kumwe n'umukenguzamateka yatowe mu ntara ya Ruyigi yaragize urugendo muri iyo komine aho yifadikanije n'abagumyabanga b'uwo mugambwe bo muri zone Muhwazi komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi mu bikorwa vyo kubagara umurima w'ikawa w'uwo mugambwe nyene ku rwego rwa komine ku mutumba wa Nyamasenga. Mw'ijambo ashikirije abari bitavye ivyo bikorwa Nyakwubahwa Cyriaque NSHIMIRIMANA yabahamagariye gukamisha amahoro mu gukora ibikorwa vyo bateza imbere no kudasesagura umwimbu wabo. Yabahamagariye kandi cane indongozi kubera akarorero keza abandi muri vyose. Twebwe indongozi dutegerezwa kuba akarorero k'abandi kuko ntudashobora kuvuga ivyo tudakora. Baturaba ati mbega none ko ariko aratubwira birya nawe akora ibitandukanye navyo mwumva bimeze gute? Aha ndavuga ivyo maze kumva. Indongozi ivugira hejuru. Indongozi ntivugira hejuru mw'abarongozi mwe. Indongozi irashishoza uwegwa n'ikibazo ikamutumako ikamuhanura atuvise impanuro igahana. Nta kamaro kukuja muravugira hejuru ibikorwa muriko murakora. Nta kamaro ko kugenda muratuka umuntu abituye. Muha impanuro mu rupfasoni mu kibanza kibereye natavyumva guhana murafite uburenganzira muhane naho nyene mukurikije amategeko uko abitegekanya. Tubasabe barongozi mube akarorero. Mube akarorero mu masengesho tumaze w'iminsi kahise yambere inyigisho zitari nke twararabiye kuri Nehemiya wo muri Bibiliya. Bya Nehemiya n'akarorero k'indongozi. Nehemiya icamuranga ubutegetsi bwiwe bubaha ubwa mbere abo arongoye, bukabakunda abo arongoye, bukubaha Imana. Natwe nimuzere tube indongozi zubaha Imana, indongozi zubaha abo turongoye, kandi indongozi zikunda abo turongoye. Ushaka kurongora abantu utabakunda. Kandi umenye mwandongozi mwe intungane murazijejwe, abagaba murabajejwe, n'abasatsi murabajejwe, kandi abo bose muteza kubatunganiriza. Ico tuteza kukimenya. Kandi inyifato yacu iraheze katurangira ati kuri uyu ameze uku twifata uku, kuri uyu twifata uku, turi uyu twifata uku. Mugabo atawucishije ku giti no ku mabuye. Nagomba nabasabe umwimbu murawufise. Ibiharage biretse. Kandi amenyesha yuko ibiharage naho ngaho iwanyu nabonye biriho. Nta bihari ahandi. No muri kano karere nta bihari. Tanzania nta bihari. U Rwanda nta bihari. Kenya yo yarumye nyene yarumye. Nagero ndabasabe. Uno munsi kilo cy'ibiharage kigeze ku bihumbi bingana. Kigeze ku giciro kitarwa gishike ko n'umunsi numwe kiduga, kandi twari twaravyimbuye. Kubera twasamaye tugakunda amafaranga yafanga tugasanga ntaco tukiyagura kubera twisahuye umwimbu. Itunga rya mbere bene gihugu s'amafaranga. Itunga rya mbere n'umwimbu. Kuko ntiturya amafaranga turya imfungurwa.
yaribukije abarongoye imitumba ko igikorwa nyamukuru cabo ari ukwitaho ibijanye n'imigambi y'iterambere ku mitumba. Yongera yibutsa abahuza bo ku mitumba ko igikorwa nyamukuru cabo ari ukumvikanisha abafitaniye amatati.